Baza neza ko nta muntu yoba yaciye nganga kurikirana bino bintu ntabure kutubona nk'aba artiste. Ikiranga umu artiste rero ni ikintu ubwigenge, we are free, it's a free world. Nico gituma rero kuri bashasha nimwe mwakangutse mubonye akajagari gahari nuko no musi ariko kari kemewe. Ibyo bundi hari haba disciplinaire ngaba bajejwe conseil de discipline la surveillance yo ngaha, donc turabantu burya bari discipline ariko mu mwanya wo kuba indiscipline naho nyine turabaye indiscipline. Bene hagira uwo biza kuba byatirimukije. Hanyuma nishimiye rero ubu bumwe bwagaragaye hano kuko bigiye ubonye abantu batwenga hano, nta muntu twahaye amafaranga kugiraze hano, nta nuwo twarihiye déplacement kugiraze, mwese yaje ku bushake bwiwe kandi abinezererewe. Iki rero ni kimenyetso ciza cyuko turi mu muryango mwiza, umuryango urimo urukundo, kuko hano hari urukundo haba hari umunezero, n'est-ce pas? Nta kindi kintu kigaragaza urukundo atari umunezero. Naco gituma rero namwebwe bashasha muje mutahure ko turi mu muryango urimo urukundo imbere na mbere, urimo ubumwe. Nta kindi novuga, babipfurije ikaze, abamaze gukora ibikorwa babivuze n'abatarabikora babivuze, ariko burya twese ihangiro no gukora ibikorwa. Mumbure kuri bashasha ndetse na promotion ya gatanu yo isa niyatanguye kubimenya. Burya ntituri no kuri mission yo gukora amafilme gusa, hariho n'ibindi bintu burya twebwe dufise muri mission zacu zitari zo gukora n'amafilme. Hari abantu ngaha burya bacari na hano kugira bakora amafilme bakine, ahubwo bari hano kuzindi mpamvu zindi. Mumbure rero tuzogenda tumenya byinshi kuri academy, mwanya uracahari kugira ngo uzogende tumenya kimwe ku kindi, ariko nashatse mbanze ndabatahuze ko ntabwo burya turi kuri mission yo gukora filme gusa ngo twamamare, hariho n'izindi mission ziri hejuru y'ivyo turiko. Rero namwe rero muje gutera kuba itafari rimwe muri ino ntuzino construction turiko turakora. Mwese murakenewe, nta numwe adakenewe, mwese murakenewe kubera ko sinumusenzi akomeye cyane, ako nizera ko niba turi hano tukaba tutari ku mugambi mubi, nizera ko hari umuntu yadukoranije. Niwe nizera rero ko yaduhaye mission, twese dufite mission burya twebwe twese hano. Rero ikirushijeho muze murasengeranira, turamenyanye, ariko burya ahantu hari ubumwe hari urukundo niho hantu habi cyane hababaza uwo twise satani, sinzi uko mwita. Iyo mbonye abantu banezerewe ngira ubwoba ko ejo bishobora kuba bibi bitewe nuko nzi ko hari umuntu atigera nezezwa n'abantu banezerewe. Rero muze murafashanya mwese mu kwemera kwiwe, usenze wibuke basuti na academy uyishiremo gatonya, kubera ko kubaka biroroshe ariko gusambuka n'umwanya muto, ariko twizeye neza ko ibi bimaze kurengera urwego rwo gusambuka. Ahantu hari abantu mu ngero zitandukanye, murabona hari hamwe abavyeyi baturuta n'abapapa bafite experience n'abandi muri mu bindi bintu byinshi. Uko biri kose ntibizodusambukana muhari, ni mwebwe nyene reka tubyizere rero. Hama jewe nitwa Liberty Iradukunda, sinzigera ndeka kurivuga ngo baranzi, nta n'ubunzi, ahubwo ndacagerageza kugira ngo bamenye. Peut-être hano mugabe isi ntiramenye, so I still have a long way to go. Namwebwe kandi hama nije muzobona nka coach muno mwanya, ariko uretse ko mwe kuri promotion ya gatandatu mushobora no kuzoronka abandi ba coach bari biyongereyeko, ariko nije muzobona ku ntambwe ya mbere. Hama nije serukiye Burundi Film Academy mu mategeko, nkaba ndi n'umumambre fondateur wa, ariko twizera neza ko mu minsi iza muzomenya n'ibindi bintu biri muri academy bitari Burundi Film Academy. Ko mwagiye mwumva ibintu ngo Revolution Square, burya hariyo n'indi migwi iri ndani ifise n'amazina no kuntu yubatse, cyane cyane imigwi y'ama production, na mwebwe muzokwisanga mwamaze kubibamo. Ikintu nagira nsabe mpereza ko igihe tuza turoganiza ibintu mwe nibi ko turatanguye. Axel se wabivuze arabyanditse, igihe tuza turoganiza ibintu nk'ibi muzoze mwigora muhaba. Tugiye kuza turagwiza ama festivite aduhuza, kuko twaje gusanga dutanguye kuba abantu benshi kandi nta numwe dushaka gutakaza. Dukeneye kuza turaba kumwe kugira ngo abantu bariko barakora abafise ama groupe de production ngaha baze barababona, kugira ngo bashobore kubaha amahirwe hakiri kare yo gushobora guparticipa mu bikorwa.
hakiri kare d'ailleurs naho muri 40e promotion hari umuntu yitwa Isabelle Koko nta muntu ataje already namaze gushira muri casting wo muri Feruje ni Noria voilà par exemple donc ntimuje gutangura ahubwo ni mubibemwo kuko mugize chance hari nk'abandi bantu babirimo ça va être un atout kuri mwebwe kugira ngo muze mura participer mu ma festivités zo atiko turatorganize comme ça bidufasha kumenyana kunga ubumwe no gukorabora mu bikorwa kubera ko mwese nta numwe atajaje gukora rero ntituzokumenya mu gihe winyegeje ntimuzoze muri nyegeza zamurabaho abantu bari nk'ubu hari abantu ntari imperutse nciye mbona hariyo n'abatanguye kwitwenga no ntitwari tuzi niyo bari muga nk'ubu basi at least tuba tubonanye nkumbura umuntu haza kubaza ati namahoro ivyo rero muzoze murabiparticipamo tugiye kuza turabitegura ari byinshi ndangije mvuga ngo rero Imana ibaho umugisha Imana tuzigamire academy n'imigambi yayo na cyane yo nyene iturangure ko umugambi wayo kuko si ku nguvu zacu turi hano si ku za satani zini nguvu z'umuremyi kandi hari ikintu agomba kubakisha no maraso mashasha dufise c'est notre jeunesse c'est notre force et c'est la force du monde voilà merci beaucoup bienvenue à tous Harame Burundi Film Academy ni bose nibaze bose gira ntibagire isoni okay muratwidondora ntaki ku mazina nitwa Nduwamutima Noella nkaba nanje ndi kumwe namwe muri iki gikorwa twahamagariwe twese karibu sawa mwese nanje ku mazina yanje nitwa Nduwamutima Sofo mvukana n'uyu nabaye mwerekeze gusa